no kutamenyera ibi bintu turimwo, no kutagerageza kwiyumvira ngo basha tuzobibemo gute, kuko narababwiye ko ibi bintu turimwo si ibintu umuntu yogira ati reka mfume menyera, kuko aba bantu ivyo bakora sibo bonyene babikora, abadiktateri benshi n'abandi bategetsi benshi bakora nkuko bakora ntabwo bigera bagarukira ku vyo baba bariko barakora. Nama ndiko ndagira nti ubu ntimubona ko dutangajwe n'ibi, ejo uzubona utangajwe n'ibindi ugaheba ukifata ku munwa, ntabwo babigera bagarukiraho. Rero nkagira nti uko aba bantu bahagurutse, enda nimuze duhaguruke, abavuga ko bamaze guhaguruka bashigikire, nimba wabumvirije ukumva yuko ivyo bavuga ari vyo. Kandi jewe gushigikira nama mvuga ntabwo ndabifata mu buryo bw'amahera gusa, ntabwo ndabifata mu buryo bundi. Nimba ahantu uri ushobora gutanga amakuru ukabikora, erega burya uzobufashije. Egome cane, reka ndabaha akarorero. Hari abantu benshi bagira bati none nka jewe nokora iki? Nk'ubu dufise umuntu umwe canke organisation imwe yama itubwira ni bande banyurujwe, reka simvuge ko ari imwe ariko si nyinshi, sinje muri polemique y'ibiharuro. Ni bande banyurujwe, banyururijwe he, banyurujwe nande, vyagenze gute? Bimwe nagira nti abantu turakwiye kugira ico bita gukora methodically. Ntushobora kwitega intambwe iboneka mu gihe niyambere ataye wigeze ukora, ntibishoboka. Ntihaze hagira umuntu azirirwa arabikubesha, ntibishoboka. Rero nkagira nti wewe kubera iki utofasha, kubera iki utofasha nk'akarorero ugaheza ukiha pene uti kiya kiganiro bahora bakora ca inforama canke ico nabonye canke nde, reka nzobasabe dukorane tuze turashobora kwibukanya. N'akarorero mvuzeho hazari nta nakorane nateguye, uyu muntu kanaka, aba bantu kanaka banyurujwe iki gihe, banyurujwe nande, dusubire tuvyibukanye, banyurujwe nande, ese abo bavuga kumunyuruza hari numwe yigeze abibazwa, bigezehe? Uretse ko bishobora kwirura canke gufasha umutima wabo babuze uwabo, bati bwabo ndi wa muntu aracavugwa, birashobora no gutuma abo bicanyi umutima wabo utaruhuka, kandi nibaza ko ari vyo dukeneye. Woba ufise ama contact, reka guma gusa uvuga ngo kera nari. Ivyo vya nari sinzi ko ari Kinyarwanda, bagize bati burya nari ntihabwa icicaro. Ntugenda ahantu wakoranye urubanza ngo reka ni mu mpicicaro ngo kera nari buramatari, reka ntibishoboka. Yewe ukuri nuko ntibishoboka. None rero nkagira nti nimuze twiyumvire ikintu co gukora, reka kuguma mu kwiyumvira mu buryo buciriye hagufi ngo wumve ko ikintu conyene gishobora gutabara Uburundi ari ibi vya gisirikare gusa. Siko bimeze. Ubuse intwaro zimaze guhinduranya muri iki gihugu zingana gute? Ni intwaro injojo n'injojo. Azogira abakuru b'ibihugu bangahe, n'abandi bafata ingingo muri iki gihugu bangana gute? Benshi. Kuki twama mu bibazo? Reka jewe sinigera mvuga ko dukwiye kuba mu gihugu ca kindi kimeze nko mw'ijuru canke muri paradizo. Mugabo ngira nti kubera iki tuba mu gihugu
aho umuntu adashobora kuronka au moins le minimum des choses. Ngivyo ivyo jewe mparanira. Ntibishoboka ko tuba mu gihugu kidashobora kugira au moins le minimum des choses, le minimum des droits. Ngira ngo muribuka muri za 2021 canke na kabiri murantunga, aba hari prison y'Igitega yahiye, bivugwa ko yaturiwe, reka ivyo ntitubijemo. Iyo prison irasha, ihiramwo abarundi bari barapfunzwe, ariko imiryango yabo irategereza ko bazobahamagara bati tubahe au moins ikiziga muje kugishingurana iteka, uje kwikebanura ku wawe. Vyabaye mpera mbone. Jewe nari mfiseyo umugenzi wanje, bari baramufashe mu bintu bimwe vy'akadenderezo, singiye kuvuga ico yazira, ariko bakaguma bamubwira bati twavuganye na naka twari umugambwe naka agira iki, ati zana amaheraya. Nuko mu gihe akiriko arikazanura kugira ngo ayarihe, urya muriro uraduka, waduka akiriyo, nta muntu yokubwira ko yigeze akubita ijisho ikiziga ciwe. Igituma rero ntanze aka karorero, le minimum des choses nariko ndavuga, nta societe nimwe itubaha basi ngo ipfume yubaha n'uwamaze gushengera. Nta societe nimwe itubaha ngo inatinye canke yubahirize umuntu yabuze uwiwe, bati nivyo umuntu wawe twari twarapfunze akaba ataciriwe ubwo gupfa, ntitwashoboye kumukingira, mugabo shikira ikiziga ugenda umushingure uko ubishaka, umusezere ugira imigigwa. Nayo abantu nukubaza ngo nukubabwira ngo prison yarahiye ngo ibindi ntimutubaze, canke ngo ukuye ku munwa ngo turakwereka. Sinumva kwica ari igihugu dukwiye kumenyera kimeze gutyo. Cane ko nguma ndabasubiriramwo, ivyo bintu si bintu wovuga ngo bizohera ejo, ngo reka twihangane kuko hirya ejo ho bizoba vyaheze. Ntibishoboka. Erega iyo bibi bihera nibijya twagira tuti ko bavuze ko hari aba FNL b'Ingozi bishwe, ubwo abafa n'ababisangiye sinzi ivyo bapfuye iyo mwishamba. Ariko kuko nama ndiko ndagira nti aba bantu ntibagarukirizaho, n'ubu ntibagiye kugarukirizaho. Vyaraje gushikaho tubona amasoko yacu aturigwa, abantu bakuzura umwiheburo. Vyaraje gushikaho tubona abantu bicwa za 2015, kuva ubwo mbere baca barubahuka ibindi bintu batahora bubahuka kuri urwo rugero. Rega burya abantu mudaheruka i Burundi après 2015 hari ibindi bintu mutazi, kandi narabarahiye ko ibi bintu mwumva abantu bavuga basoma bagira iki, burya ntugire ngo urabitahura nk'uri karabibamwo. Je m'excuse kubisigura gutyo, ariko hariko haba ibintu des fois wibaza uti none ni ibintu ndiko ndarota canke mu vy'ukuri birantunga, canke mu vy'ukuri bimeze gutyo. Ibintu biriko biraba ni ivy'ukuri biriko bigenda gutyo canke ni indoto nagize, bimwe bita indoto mbi. Ariko mu vy'ukuri niko kuri guhari. Abantu bakanyuruzwa, n'uwabanyuruje bakamumenya, ariko akaguma yijandajandira. Erega jewe nama ndiko ndavuga, kandi igituma ndabivuga rimwe rimwe sinzi wambwiye ngo hari ivyo uvuga ngo bikwiye kubibanga, ibanga kireka ari ryarindi rimwe nzopfana. Ndabivuga kugira ngo n'igihe ntoshobora jewe kugira ico ndabikorako, omwe wewe bipfume bikwenspira.
aba ba Runyota na Inamujandi baragize bati aba barundi bakorana n'abakoroni reka tubatake. Mwumvise ko bagira gutya bagaturira amazu yabo, ibitungwa vyabo n'ibindi nk'ivyo. Namujandi we nabo bari kumwe bagera aho baturira amamisiyoni za Buhonga za hehe, kuko bagira bati ibi bintu vyo kwirirwa mwicaritse abantu mubategeka gukora ku rumenyetso n'ibindi nk'ivyo ntavyo tubonye ko bikwiriye. Ariko jewe do sense ndiko ndabivugamo niyihe expression yabo yari vya bindi vyo kugira uti umuntu umwishura mu rurimi yumva. Bijya vyo gusigurira amategeko CNDD-FDD nk'ubu nk'akarorero sinobikwizeza ko hari ico bishobora kuvyara. Ivyo vyo mategeko barabizi, bamwe ni n'abahinga muri vyo baravyize barabinonosora, ariko bafise igituma babona inyungu mu kutabikurikiza. Egome cane sinzi inkuru muri ibi bihugu vyo muri za Amerika y'Epfo bigwiriyemwo abatunganya bakanakwiragiza ibi vy'urumogi. Sinzi abo muri mu mugwi umwe w'abakwiragiza ibiyayuramutwe baragiye banyuruza umusore umwe. Murazi ico nyina w'uwo musore yakoze? Igihe abarundi bogitahura igice kimwe kwijana gusa, ndabarahiye ko uyu mwaka wohera hari changement tumaze kubona. Nimureke kugwa mu bwoba, aba bantu badutera ubwoba kubera ko ari biki. Abantu bambaye umubiri nk'uyu wacu gusa. Uwo muvyeyi murazi ico yakoze? Si nkuru kwake mfise iyo resi ndashobora kuyishirako ngaha. Yarategereje ariyumvira nyina w'umukuru wako kagwi kanyuruje umuhungu wiwe. Ngira ngo nawe murazi umuvyeyi w'umumama cane cane extend ngana gute canke urugero rungana gute ashobora gushikako mu guhabuza ibyamubabaje. Nuko yarahejeje araperereza aramenya nyina uwo muhungu, uwo mukuru wako kagwi. Nuko nawe aragenda aramunyuruza. Erega nta ndwi yaheze wa muhungu wiwe yarahevuye aragaruka, maze nuko barahererekanya abanyurujwe. Ico ndiko ndavuga ngaha si uko vyakozwe n'ibindi nk'ivyo, ndiko mvuga ko abari basanzwe banyuruzwa n'ako kagwi, uwagiye yagenda amazima yongo, wagira Imana bakamuguha bamurokoye amaso. Mugabe igihe uyu muvyeyi ahagurutse nawe akanyuruza umuvyeyi w'umukuru wako kagwi, egome yarahejeje rero aragaruka. Ico ndiko ndashaka kuvuga ngaha, nzoguma ndabisemerera gushika nuko abantu tugira tuti sigaho kwemera ibi bintu, sigaho kwemera ko dufatwa nk'abaja n'abarundi bagenzi bacu. Abo baneva, abo bandakugarika, abo bande n'abandi nk'abo ntibaturusha kuba abarundi. Ngici ico nifuza ko kibanza kikaja mu mitwe yacu. Tubigenze gute? Sigaho kwiyumvira ko hariho abantu bazokoroka hiyo mu bicu, sinzi ko wakoze ku rumenyetso canke wagize iki, ngo bari ahantu quelque part bazoza ngo bakugwanira. Sindavyibaza. Umwe wese niyumvire ko ubwa mbere abifisemwo uruhara ibi bintu. Egome cane
umwe wese navyiyumvire gutyo. Kandi ikindi kintu gikunda kutugora, banza ukure mu mutwe ivyo vyo kwiyumvira ngo ibi bintu ngo ndabizi ko ngo nzoca mba ngo uyu n'uyu. Ntaco bimaze kuba koroneli, generali canke ngo ube umutunzi yanyuruje ibintu mu gihugu udashobora kubijyana amahoro. Ntaco bivuze. Nama ndiko ndabisemerera. Ni bangahe babisize? Ni bangahe babiguyemo? Eda nimuze, nama ngira nti sinota icizere, ntihabuze abarundi bangahe bahari. Tubwirizwa kuja hamwe, umurundi agira ati nubwo twoba dushoboye kuronka igihugu kiduha iteka, egome cane, umuntu yogenda agashira isuka ku rutugu, akarima, umuganga akavura, n'ibindi nk'ivyo. Watera ibiti naho vyera bitevye, bikazogukenura, n'ibindi nk'ivyo. Ariko tukabanza gukura mu mutwe ukugira ngo vyanse bikunze reka nje muri ibi bintu nzoca mba iki niki. Ico woba cose, igihe woba uba mu gihugu kiguhaye iteka, nta kibuza utazitunga ugatunga n'abawe. Iyo niyo vision nama nsemerera, kandi nkagira nti ntihabuze umuntu, kuko jewe ntangura kuja kwa ya marezo sosio, sinzi umuntu yanyeretse ati ngo bumvirize, numva abantu bavuga ibintu nari nzi ko ata muntu n'umwe akibivuga. Egome cane, abo ndiko ndabarira canke abo mfata akanya nkaba nje kubarira, si abantu, kuko iyo kategori y'abantu mu masosiyete yose barabaho. Hariho abantu bagira bati jewe ivyo bintwaye iki, nzogerageza ndabe uko nogira vy'Uburundi sije biraba si biki. Ariko mba ngira nti ntihabura abantu bafise iyo bravure muri bo. Ntihabura abantu bafise iyo bravure muri bo. Kandi kugira bravure nico ngomba guhereza ko kuri iyi nkuru yaba. Kugira iyo bravure ishobora gusa nkaho ataco bivuze ubunyene. Yewe sinona kwizeza ngo hari inyungu ugira uca ubikuramwo. Ushobora no kubihomberamwo, egome. Ariko akahise kazokujija neza. L'histoire. Nshaka ndabibarize, uyu Runyota yabayeho, yakoze resistance yiwe kuva mu mwaka w'1920, afatwa mu mwaka w'1922. Ni kera, nivyo nanje nivyo niyumviriye nkisoma iyo nkuru. No kuvuga turiko tuvuga inkuru imaze imyaka 100 irenga ko gato ibaye. Mugabo none uyu Runyota niwe tukivuga. Reka ndakwibarize, mbwira umutunzi w'inka kabuhariwe wo muri iyo myaka tumve. Kahise ntaco yakamariye kandi ntaco kigeze kamubikamwo. Mbarira izina ry'umwe muri abo batware bagerageje gucinyiza abandi barundi bagenzi babo. Ntaryo woronka, kuko kahise karamaze kubibagira. Ariko uyu muntu Runyota naho yagwanye imyaka 2 bakanamufata akabigwamwo, akanapfa n'urupfu rubabaje gupfuturiwe. Ariko inyuma y'imyaka 100 umuntu atarazi gusoma, tuvuge ngo yasize akoze ibi nibi, ngo inyandiko ziwe ngizijya, injira kwa ya moteur de recherche, ashobora kumuronka uwo muntu. Siriko mvuga ibintu biri utopike,
ndiko mvuga iyo sanse ya bravure kuko atayihari nimuze twicare dutekereze ibintu bigume vyicuritse abafise ivyo bavuga mwari bwabone umukuru w'igihugu apropoza ko abakoze ibyaha bazoza barakubitwa inkoni ariwe muntu yarahagarariye amategeko bukeye ati nsanze ubutungane budakora ni ukuvuga ni umuntu aba agira ati nanje ubwanje simbona ico twokora nanje ntavyo mbona none ivyo bintu tubirekere uko gushika ryari nico kibazo gusa nkunda kwibaza uyu Inamujandi yahagurutse mu mwaka w'igihumbi n'amajana icenda na mirongo itatu na kane hafi imyaka 100 na none mbere afatwa muri uwo mwaka nyene ariko ivyo yakoze n'ubu vyatumye tukimwibuka mbwira umugore w'umuntu w'umutunzi canke uwundi muntu w'umutware w'ico gihe uzi wumvise bavuga personne nindamwibuka nta numwe ico ndiko ndashaka kuvuga kandi nico mperejeko nagize nti aba bantu ntaworeka kubavuga n'abantu uravye classe sociale ukaraba iki irarengeye iyo wewe ufise wewe wibaza ko ataco wofasha hariho abagira bati twebwe tuza twaramaze guhaguruka umviriza wumve ko ujana n'ivyiyumviro vyabo bashigikire mu vyo bakubarira ko wobafasha mugabo nakubariye nti uretse n'ivyo nko muri iyi cercle de réflexion pour le Burundi libre nagize nti etre nturabikora uko bikwiriye mugabo hakwiriye kubaho ugukora mu buryo buri systematique mu buryo butonze ku murongo navuze akarorero k'abantu bakora en groupe abantu bobuze ivy'amategeko nimba ari vyuzi rero kubera iki wirirwa uja kurasana kuri izo za nimuko dufasha amategeko nimwicarane n'uwundi muyadufashe amategeko yugaye kuko uko nama ndabisigura iki gihugu cacu iyo myaka yose wumva cahawe abantu ngo bagitegeke dufise ibibazo kuko abantu buntu Andrisi inde aribo bahawe inguvu nyinshi kandi muri karemano ka muntu nibisanzwe ko umuntu agira ati numva nifuza kuruta mugenzanje kwikiza umwansi wanje ivyo rero bigumije ubwo bushobozi bugumije mu minwe ya muntu no kuvuga ko umuntu azobaganje nimba mudahuza uzangara nyene ariko siko bikwiriye yego ushobora kudahuza n'umukuru w'igihugu kandi ntibikuviremwo ko utwawe wadandaza duhombeshwa akazi bakwirukana uherera mw'iyo za Rusizi baguciye umutwe n'ibindi nk'ivyo ivyo bidufashije uzi ibi bintu vy'ubuhinga bidufashe hako tumara imyaka 10 nk'iyi tumaze ata kintu kiboneka cakozwe nimwibaze iyo tuba tumaze imyaka 10 twaranditse ama correspondance tena comme témoin ivyo bita la communauté internationale ko murabona ko bifise inguvu zama bigaruka atari nko kubaririra kuko bibatwaye iki mugabo nko kubatena comme témoin igenekereza iri hariko haba ibi pendant 10 ans ibi bintu vyatubaye ko twabaderesheje ko correspondance zingana gutya harahagurutse harageze igihe ko twarambiwe turahagurutse mugabo uja guhaguruka ufise n'ivyo ugira uti twari twaratabaje pendant 10 ans 20
keza senka ngibi mufise kopi twarababwiye abantu banyuruzwa amazina ngaya twarababwiye akagwi k'abantu banyuruza abantu batigera baba inquiete ngaba imyaka 10 tubatakambira ngo muvyumve 5 umwaka twabonye rero ko tugiye guhera ngo tugwe nka mu ntuzenya nka vya bindi vy'inyoni twitabaye nayo hagurutse ubu Neva azosubira aje gukorana na babandi baba robiste bakora amarobing n'ibindi nk'ivyo hanyuma bazinzikiranye ivyo wari kuravuga ngo n'amabuye ngo ni ntuzenya ngo Rwanda n'ibindi nk'ivyo bakunda kwesha pamwe la realite uzosigara witwa umuteroriste nama nsaba Imana nti icompa uko ndabivuga abantu bakaba boba bavyumva si bose naho bumwe babiri batatu abo barakwiriye nivyo sinoba nka babandi bahora baheza ivyo bariko baravuga bati nimukore ku rumenyesho canke ibindi nk'ivyo ariko nariko gusa ndagerageza kwongera kuvyurira abarundi ako kantu ka bravoure nimusigiyeho kumenyera kabi kandi nimusigiyeho guta icizere gumana ku mutima rosanse y'igihugu voilà nuko iminota 30 yindi ngomba ndayikoreshe okay urakoze wewe wapartagije iyi space naco ni kimwe mu bikorwa ubukoze sinumva ko umuntu uwo muremeka karashinikove ku mutwe ngo wizere ko azoyishobora mu gihe guklika ahantu ho gupartaja ivyo nawe nyene ashima kumviriza bimugora voilà ico ndiko ndashaka rero kongera guherezako ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka ni ukuvuga hirya y'ejo igihugu cacu caragwishije ishano si nkuru nibaza ko hoba hari umurundi n'umwe atari bwayumva selon la version officielle y'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi yagize ati ububiko bw'ibigwanisho magazin buri ku Musaga mw'ikambi bita base bwaraturiwe n'umuyaga nkuba nivyo muri ako kanya hari nabo nabonye bihutiye kuvuga petetre batamenye neza ibiriko biraba nkuko twese hari ibintu tudatahuye neza ibiriko biraba ariko twahavuye tumenya ko ngo ari kambi ya gisirikare yagize bime bita kurusirikwi hanyuma maze nuko bagaheza nuko iyo base militaire iraheza irasha ariko namwe murumva ahantu hari bigwanisho ama explosive vyatumye igihe vyaterwa n'umuriro biturika bimwe bigaturika bigwa kure nimurabe namwe ikintu giturika batagihaye direction kikava izo za Musaga kigakorokera za Nyakabiga za Bwiza n'ibindi nk'ivyo
ico rero nagomba kuvuga nuko hano hari umuntu yanyandikiye kuri ibi iyi application ituma umuntu yakwandikiye bishobora gutuma au moins ashobora kuguma ari anonyme. Yagize ati, yanditse message ntoya yagize ati avugwa vyinshi, hari abavuga ko babonye ikintu kiguruka mu kirere mu nyuma bakumva ibiturika, muradutohoreza. Egome ico ni cambere nagomba kuvuga, woba nawe hari ico wari umaze kumva kigenda muri iyo nzira? Sinzi uwo nabajije nti kubijanye n'isoko ry'uwo muriro hoba hari ikindi woba umaze kumva? Umuntu yaranyishuye ati sinzi abantu babiri twaganiriye, ati bose batazinanye bahuriye ku kintu kimwe, bakavuga ko ngo, ariko ndabivuze ko ari bimwe bivugwa, urazi ko muri bene ibi bintu haba havugwa vyinshi, ngo boba barabonye ikintu kiguruka maze nuko inyuma bakumva ibiturika. Ico kintu uwari mu Buyenzi avuga yuko yakibonye ngo kiva mu bice vya za Kajaga. Uwundi avuga ko yakibonye yavuga ko yakibonye kiva mu bice ngo vya za Bubanza, ariko yakibonye ngo ari munsi ya Universite y'Uburundi. Ari ukuri atari ukuri bihakwa gusa n'umuntu ari imbere muri CNDD FDD yitwa imbwa itukura. Uwo muntu yandika atavuze uwo ari we, ariko bikaboneka ko afise amakuru. We yanditse kuri X avuga yuko hari ibigwanisho vyari vyarinjijwe mu Burundi mu ndwi iheze. Ivyo bigwanisho ngo bikaba vyaje bivuye muri Tanzania biza inzira y'ibarabara. Uwo muntu abandanya avuga ko ivyo bigwanisho vyari bigwiriyemwo amamisire adasanzwe akoreshwa cane n'igisirikare c'u Burundi, ngo biboneka ko yoba yaragenewe nk'ibijanye n'urugamba Uburundi burimo mu gihugu ca Congo. Ivyo bigwanisho ngo bishobora kuba vyarinjiye bikabikwa muri base militaire, ngo vyoba ari vyo vyasambuwe nk'uko yakoresheje nako ijambo ry'igifaransa détruire, ngo bakaba boba barabisambuye ubutakigaruka. Ngaha ico nagomba kuvuga ni kimwe gusa, bibaye ivyo bivugwa ari vyo, ubwa mbere vyoba vyerekanye ko abategetsi bacu bahisemo kutubesha, bitontangaza kuko abantu badashobora kubaha ivyo twatoye mu matora, sinumva ko bokubaha kutubwira ukuri. Ivyo tubireke. Bibaye atari incendie nk'uko bimeze, nicerekana ko ubutegetsi dufise buriko buratwinjiza mu ngwano tutari turimwo, tukaba mbere dutanguye kugira ingaruka z'ingwano iriko irabera mu buseruko bwa Congo. Egome ndazi ko hari abotinya kubivuga ko ngo reka data reka singira uku, navuze ko ndiko ndiyumvira, weho uvyumvira kwiki? Hari umuntu yoba yaricaye akavuga ati ivyo vya Congo sindi n'umusirikare sinzigera njayo, ntaco bimbwiye n'ibindi nk'ivyo, ariko urumva ko iyo mu bahaguye hari umupfasoni nabonye yariko arataha ku Musaga,
murantunga. Hari umupfasoni nabonye ikisasu cahitanye ariko arataha ku Musaga avuye ku kazi mu nzira. Hari umushingantahe nabonye igisasu cahitanye yagiye muri korale gutegura indirimbo zimwe zininahaza umukama. Hari umupfasoni nabonye yaguye mu mpimba mu gihe bari baramwejeje yuko akwiye gutaha akaba gusa atari bwatahe. Urumvize n'ibime duhora tuvuga tuti nyamara semerera, gira ico uvuga, nta mpera y'umurozi. Nta n'ukubariye ngo uze kuvuga aha, ariko nta mpera y'umurozi. Gira ico ufashije, dusubirane agateka mu gihugu cacu. Erega nta kindi dufise. Ushobora kuvuga ngo nibereye ngo ino ngo muri Suwede ngo ivy'Uburundi ngo n'ivyo. Ariko umunsi umwe ndazi kuzohakenera. Umunsi umwe. Ega c'est tout à fait naturel. Niko turemwe. Nabonye abakomeretse mu mpimba batagira uko bangana. Uri mu mpimba, impimba ntiyasenyutse ngo ikugweko, ariko ikintu c'igisasu kikaza kikagwikubita mu mutwe, kikaguca amaguru, amaboko, ukahasigara n'ibindi nk'ivyo. Nguma muri sanse yo kugira nti hamwe ibi biriko biravugwa yuko vyoba bifitaniye isano n'ingwano yo muri Kongo. Finalement urumva yuko akaje katazi rumwe, nimwe bahora bavuga. Ayo mabombe yaragiye araraswa abo b'abanyamurenge hiyo mu misozi miremire hariya hakurya ya Tanganyika, ariko urumva ko ubu turamukiwe. Nguma nsubiramo nti hamwe vyo ibivugwa vyoba ari vyo. Egome cane. Tuvuga iki kuri trauma yashikiye abana? Habaye amakominike menshi. Umwana turamubuze, ntawo dutorera uyu mwana w'amezi 2, ntawogira iki. Aba bana batatu ko tubaburiye bose icarimwe. Mwibaza ko umwana bavuga ngo rien ne sera comme avant. Umwana yabonye uko ibigwanisho bituragurika. Wibaza ko psychologiquement aguma ari wa wundi? Reka muzoba mumbarira. Nugutangura kubona umwana akangagurika, ukabona agira iki, kubera iki? Ivyo bintu vy'ibigwanisho seno dezondi bitari binatugenewe. Jewe sinzi umuntu twavuganye kare yigeze kuba ari umukuru muri iyo kambi ya base militaire. Singiye kuvuga ngo yarajejwe mwiki, navyo nenda biretse. Ndamubaza nti none uri kuraraba ama installation n'ibindi nk'ivyo, ubona vyoshobora ati birashoboka kuko ama installation na yakera ni yaba atagiye arasubirwamwo. Atariko ivyo bigwanisha ukuntu biba bibitswe nk'ivyo vya za misile n'ibindi, biba bibitswe amaja mu kuzimu. N'ibindi nk'ivyo yambaye ati ntuzenya probabilité y'iyo nzira bashatse kubiha ko yoba ariyo, ati isa n'iri minime. Ni lecture yiwe ishobora kuba iri erronée bien sûr. Ariko ico ndiko ndashaka kuvuga, biza gusigura bimwe mpora mvuga. Nta numwe ari yarabri, kereka gusa ibintu bitugwako urindiriye nawe bikagushikira. Sinibaza ko abo bantu b'abanyekongo bicigwa inka nkuko nabibonye, bakicigwa abavyeyi, bakicigwa ibibondo. Batoguma bareka ubu butegetsi bwacu bukabasanga iwabo. Ega wobona bicwa nabo ba Tshisekedi bagira bati dupfa itongo rya Kongo.
abantu baranantuka i Burundi bakaja kwica abantu ataco bahuriyeko. Aho mvuze muri iyo sanse iyo hipoteze abantu bihaye gute, nabivuze hejuru uzovyumviriza. Ikindi kintu ari naco nagomba guhava mperezako, ibigwanisho birahiye, bihiriye muri quartier résidentiel, kuvuga ibamwe abantu. Ibigwanisho peut-être vyaguzwe ku matagisi yacu, ndagarutse kuri ya version officielle. Bibwirizwa gushingurwa n'ababifisemwo. Murantunga? Bibwirizwa gushingurwa n'ababifisemwo ubumenyi. Abo bantu siko babigenjeje. Biteje rero isanganya. Yahitanye abantu, duhere ku buzima bw'abantu nibwo buri précieux. Buhitanye ibintu vy'abantu, amazu yasambutse, amamodokari, narakurikiranye nta hantu kuva ku mukuru w'igihugu n'abandi bagira bati tugiye kuzovuza abakomeretse, tugiye kuzoshumbusha abahombeye reka ndavyita urwangara jewe, nk'ubwo rwangara rwatuvuyeko ntawe nigeze ndabibona, kereka urankibura wowe uriko uranyumviriza, wandika muri commentaire utariko ngibi. Nagize nti rero aba bategetsi dufise, umuntu akibandikira ngo lettre ouverte, ngo nukuri ngo banyakubahwa, ngo murabona, ngo nukuri kwa Mungu, ngo agasigura ngo mu mategeko, ngo je novuga ko vy'ukuri abarundi ari bimwe twoba tudaheba. Nimuze kwanza tubanze tugera ahantu tugera tuti nta ciza twiteze. Egome cane. Kubera iki? Kubera ko bidufasha nantunga, ariko ndahindura mikro yanje imwe nari mbonye ko yazimye. Voilà. Nariko ndavuga nti rero aba bategetsi bacu ico bari bakeneye kwari ugutunga, ubiravye ukaraba umwina bafise no guhiga ubutunzi vyanse bikunze, nta kabuza vyokwereka ico bari bahamiye, ugutunga. Ubu rero bari muri logique no mpango y'Uburundi ngo abarundi bazobaho gute, ngo bizogenda gute, bigende neza, mais plutôt uko boshobora gusekiriza ivyo baronse. Nico gituma ubona mu matangazo bavuga, bivugira ngo abarundi nibatekane, ngo turacafise ngo ubushobozi ngo bwo kwikingira. Ukavuga ivyo imbere yo kubarira umuntu yacitse amaguru kubera ibigwanisho wabitse n'urwangara, kubera ibigwanisho vyabitswe mu buryo budakingira, ukaja kwihaya ngo gukingira ngo igihugu ngo biki, utabanje guhumuriza uwo muntu uti n'amaburiburi tuzogufasha kwivuza, utabanje guhumuriza ababuze ababo giturumbuka peut-être batari biteguriye ivyo vyo guhamba, tuti vyatuvuyeko muratubabarira tuzobafasha uku. Reka data dufate ko ivyo vyo kuvuza no kushumbusha
bisaba amahera atari mu nteguro. Reka tubifate uko da. Nihagira umuntu ambwira igituma igihugu cacu cobura abantu barenga 10, sendo y'ibivugwa, ariko numva abandi bagira bati reka siga habo bararenga, hagakomereka bababa 50. Reka data dufata ivyo bitwara ayo mabije abantu basanzwe banakomeye ko ivyo reka tubireke. Nsigurira igituma ubutegetsi dufise budashobora kugira buti on va observer iminsi 2, 3, 5, 7 yo kunamira abo bantu no guhumuriza abo babaye ibimuga bakakomereka. Tuzogira geste gusa, tuzoduza idarapo rigere hagati gusa. Reka dufate ivyo navyo bisaba amahera ngahe, bigasaba budget yitwa ngo iki, idarapo rigere hagati gusa, ivyo gusa. Hari ivyo wigeze wumva? Canke bakagira bati ko twumva hari abana babuze, abantu bagira bati nta mwana umboneye, nta mwana w'amezi 2 umboneye, ntaki. Ejo ku munsi wa gatatu ni umunsi w'ikonje, chome epeye. Abantu nimwiruke murabe uko mwitabara, mutarataze ari ukuja guhiga aho ku maparuwase n'ahandi habegereye, nimugende. Reka data dufate abakozi ba leta bari mu gisagara ca Bujumbura, reka dufate ivyo navyo ntavyo nigeze numva. Umva rero kwitega ko hari ugushumbushwa ntavyo mbona murantunga, ariko ndashobora kwihenda, ntavyo mbona. Ariko ni nka vya bindi vyo kwitega amata mu matako y'ibihori, sinzi uko bari babivuga. Ntavyo mbona. Ngivyo ivyo nari nateguye ko tuganirako. Wewe hari bishasha wumvise? Ubisoma gute? Iminota 5 mpora niha mu kurindira ko hari wandika. Aho naho kwandika ushobora guca aho hameze nk'ahanditse agakete, ukandika ni commentaire. Ushobora guca aho muri commentaire aho handitse NGL, ukanyandikira ubutumwa naje ubwanje ntaza kubona uwabwanditse, ngaheza nkabushikiriza. Yo bari banga rya indugira uti reka ndarivuge mugabo sinifuza kumenyekana na gato. Ca ngaho. Canke wowe ushaka kuvuga, kora aho kuri mikro usaba ijambo ugira ico uvuze. Iminota 5 niyo mpora niha. Mugabo rero mu kurindira iyo minota mpora niha, ubwa mbere ni ukubandanya twihanganisha ababuze ababo, abahuye n'ivyo bita guhura n'uruva gusenya. Ariko mu nkundire tugaruke kuri ka imwe qui m'a beaucoup interpellé. Nimumbwire, hari umupfasoni nabonye yari ngo yakora mu bijanye n'amaposita y'u Burundi, maze nuko bamukubise mu mpimba, bati turamwejeje, bimwe bita kwakita. Ariko kuko no mu ndwi yaherana ariko ndasemerera ndabivuga, dufise ubutungane butari ubutungane, bubanza kurindira ngo yewe ngo sinzi umuntu wo hejuru turindiriye atelefone atubwire ivyo gukora n'ivyo kwiyumvira n'ibindi nk'ivyo. Nimwibaze namwe uri mu mpimba, bati yewe kanaka
wejejwe ku bwanje nagira nti boce bakubwira bati shira ku mutwe utwo tuntu wari ufise ngaho uze twigire, ariko siko bimeze. Murumva ko ico kibombe carinze kimuhitana atari bwashobore gusohoka. Ni ibintu bibabaje, ndabarahiye, ni ibintu biteye ubwoba. Nimwibaze namwe gukubitwa n'igisasu uriko urirenganira mw'ibarabara, uvuye ku kazi urarushe, uti sije mbona ndashitse muhira ngo nduhuke. Uruhuka gute ko igisasu co kiri mu nzira? Ivyo vyose birababaje, ariko burya nagira ndababwire ko mw'ibwirizwa shingiro dufise ryahinyanyuwe muri 2018, burya umurundi agizweko ingaruka n'abakozi ba leta canke ibikorwa vy'abariko barakorera leta, ari subjected kuri compensation, donc abwirizwa guhabwa impozamarira canke nibaza ko muvyumva, ariko abwirizwa gushumbushwa. Voilà, le terme nico niyo yarinjanye, abwirizwa gushumbushwa, egome cane. Mugabo turi mu gihugu umuntu asigura amategeko uko avyumva. Ngira ngo ejo mwarabonye ikiganiro umuvugizi w'igisirikare yahaye abamenyesha makuru, bati mbega hari ivyo gushumbusha? Ati kereka ayo mazu yari asanzwe ari muri asirasi, ngivyo. Bagasubira bati ariko aya makambi ari mu banyagihugu bimeze gute? Ati mwoba muteganya kuyimura? Akavuga ubona yitwengera, yijandajandira. Mu gihugu abantu bacitse amaguru bagacika amaboko, ibikomere ari byose, ababuze ababo, ubuzima bwabo bubaye déchiré, umuntu akavuga yijandajandira amera nk'utwenga ngo burya ngo waje ngo asanga uwundi ngo ninde yimuka. Erega bibe mparangira nti nimuhave mugira ngo ibi bintu turimwo mutaje ngo hagire igikorwa ngo ni ibintu bigiye kuzohera ubunyene vuba. Ntimuze mutangare mubonye nk'abegereye ayo makambi peut-être birukanye, n'akarorero, nivyo ariko ndivugira.